ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'amahigwe akomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ryayo, gutyo tubone aho turi, aho tugeze mu mugambi w'Imana. Mu kubona iki kigwa cyacu cyo muri uyu mwanya, aricyo ari ibanga ry'ijambo ryambaye umubiri. Dusome muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere, umurongo wa mbere ukabandanya havuga hati: ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umucyo, kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa mucyo, ariko kwari ugushingira intahe umucyo. Umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'amaraso, canke no kwifuza k'umubiri, canke kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri, abana natwe. Twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana amushingira intahe, arasemerera ati: uwo ni we navuze, ntuwuza inyuma yanje niwe yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Kuko ibibogaboga muri we ari byo twahawe ko twese, n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kuko ibyagezwe byazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se, niwe yayimenyekanishije. Niwe yayimenyekanishije. Tugarukirize ngaha muri iki gisomwa, aho dushobora kubona ukwambara umubiri kw'ijambo. Hatubwiye hati: kandi uwo jambo yihaye umubiri, abana natwe, yuzuye ubuntu n'ukuri. Rero reka dufate ibyicaro byacu, nimufate ibyicaro byanyu. duheze turabe ibanga ry'ijambo ryambaye umubiri.
encontramos que nuestro amado Señor turabona ko Jesucristo, umukundwa wacu antes de umwami venir yesu kirisito en carne humana, imbere y'uko aza mu mubiri w'umuntu aha ku isi, él estaba en la sexta dimensión, we yari asanzwe ari mu buringanire bwa gatandatu, kandi el ángel yari azwi nka marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano cyangwa yehova uhoraho, imana ya aburahamu na isaka na yakobo. encontramos que el Dios todopoderoso, turabona ko creador imana del nyen'ububasha cielo y de la bwose tierra, umuremyi w'amajuru se n'isi creó un cuerpo teofánico yiremeye del umubiri wa cual teofaniya, habitó, uwo yabayemwo cuerpo que salió, ni umubiri wavuye mu mana, y en ese cuerpo habitó Dios, kandi muri uwo mubiri niho imana yabaye. y luego de tener ese cuerpo teofánico, hanyuma imaze kuba ifise uwo mubiri wa teofaniya, irimo uwo mubiri wa teofaniya, todo, yarahejeje irema isanzure ryose, ibyaremwe byose, aún ángeles, querubines, mbere n'abamarayika, abakerubi, abaserafi, byose yabiremye iri mu uyo mubiri wa teofaniya. y estando en ese cuerpo teofánico, kandi iri mu uyo mubiri wa teofaniya, que es turabona ko iba ari umuntu de la sexta dimensión, wo mu buringanire bwa gatandatu. ese hombre de la sexta dimensión, uyo muntu wo mu buringanire bwa gatandatu yitwa marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano, ni imana ya aburahamu na isaka na yakobo, creador de los ni cielos. imana umuremyi w'amajuru n'isi, imana imwe rudende. Ahora encontramos que él creó al rero ser turabona ko yo yaremye umuntu, humano, le dio un cuerpo teofánico, yaramuhaye umubiri wa teofaniya ubwa mbere, estuvo allí en la sexta dimensión, yarabaye ubwa mbere mu buringanire bwa gatandatu ari kumwe n'imana, n'imana nayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. le dio un cuerpo hanyuma yaramuhaye umubiri wo ngaha mw'ubu buringanire bwo ku isi, no se había hecho, ariko muri uwo mwanya imana yo ntiyari bwiremere umubiri wayo y bwite en esta dimensión wo muri ubu no se había buringanire, creado todavía, ntiyari bwiremere mw'uwo mwanya umubiri w'inyama, ariko yararemeye adamu bwa mbere imuremera umubiri w'inyama, su propio. imbere y'uko imana yo yiremera umubiri wayo w'inyama. Encontramos que allí estaba turabona ko Adán, adamu yabaye hariya, simiente de Dios, yari uruvyaro una rw'imana, palabra de Dios, yari ijambo en ry'imana carne humana. riri mu mubiri w'umuntu rigaragaye. Luego de la caída, inyuma y'ukugwa, vean ustedes, el ser humano perdió todos los derechos umuntu que yaciye tenía, ahomba uburenganzira bwose yari afise, perdió el título de propiedad, al cual había yarahombye sido igitabo la 10 gihesha de Dios, uburenganzira, aricyo cyaciye gisubira mu kuboko kw'iburyo kw'imana, en el libro acahomba uburenganzira bwari mu gitabo cy'ubucunguzi, igitabo gihesha uburenganzira aricyo gitabo cy'ibibatanijwe ndwi, kiboneka mu byahishuriwe hano ikigabane cya 5 umurongo wa mbere ukabandanya, y Apocalipsis no mu capítulo, byahishuriwe yohana ikigabane cya 6, el pasaje completo, y icyo también gisomwa Apocalipsis cyose, capítulo no mu 1, byahishuriwe yohana ikigabane cy'8 umurongo wa mbere, n'ibyahishuriwe yohana ikigabane cy'icumi verso 1. umurongo wa mbere kugeza ku w'icumi-na-rimwe. Ahí encontramos el libro de los 7 aho turahabona igitabo cy'ibimatanijwe ndwi, ubwa mbere kiri mu kuboko kw'iburyo kw'imana, hanyuma Kristo umwagazi w'intama w'imana aracakira ari nawe kandi ari intare yo mu muryango wa Yuda, akakizingurira mu ijuru, hanyuma akakizana ku isi mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi, akagihereza umuntu kugira ngo uwo akijye, es el lugar, kuko icyo nicyo kibanza imana yagenye, ese título de propiedad, yategekanije ko kijyamo icyo gitabo gihesha uburenganzira umuntu, ikiremwa muntu, kugira ngo umuntu aheze ashobore kubaho ibihe bidashira. para la restauración rero del kugira ser ngo humano y vida eterna, umuntu asubizwe mu bugingo budashira, el título de hakenerwa propiedad. igitabo gihesha uburenganzira kugira ngo umuntu ashobore kubaho ibihe bidashira afise umubiri uhawe ubwiza, umubiri uhoraho, Cuerpo visible, umubiri uboneka, y con el cual se podrá manifestar en esta dimensión, uwazoshobora kwigaragarizamo mu ubu buringanire, umuntu awigaragarizemo no mu bundi buringanire. vean ustedes, será un cuerpo rero murabona uzoba ari umubiri usa n'uw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, tenemos a imagen y semejanza tuzogira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu y así Kristo. estaremos gutyo rero en toda la plenitud mu mwuzuro wose manifestados. tuzoba tugaragaye, Estaremos en la manifestación de los hijos tuzoba y de turi Dios, mu kugaragara kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bari mu mibiri ihoraho, y eso será la palabra encarnada. kandi iryo rizoba ari ijambo ryambaye umubiri mu mwuzuro wose, mu mubiri uhoraho wo tugiye Pero kuronka. ahora vean
como por medio del nuevo ariko nacimiento, rero ubu murabona ingene biciye mu kuvuka ubugira kabiri. encontramos que el Espíritu de Cristo Turabona ko mpwemu wa Kristo, mpwemu yera, ha venido a nosotros, yaje muri y ha twebwe, producido el nuevo nacimiento, arakora ukuvuka ubugira kabiri, nos ha dado un kandi espíritu yaraduhaye impwemu cyangwa umubiri wa el teofaniya, cual está en nosotros, ari wo mubiri uri muri ubicado twebwe en carne humana, uhagaragariye mu mubiri w'umuntu. de edad en edad, Uva mu gihe haciendo ujya mu kindi byagiye biragenda gutyo mu bana b'abahungu n'abakobwa así, b'Imana, nos ha guiado a toda justicia, y a kandi toda verdad, uwo como mubiri Cristo warabayoboye ku prometió. kugororoka no ku butungane no ku gutungana kose nk'uko Kristo yari yarabisezeranije. Barakiriye ubutumwa ijambo rihwanye na buri gihe cyabo, bagumye mu ubwo butumwa nk'ikiranga cyerekana ko bafise mpwemu yera, mpwemu wa Yesu Kristo. Ahora, miren cómo fue Jesús Rero nimurabe ingene byagenze kuri Yesu Kristo, encarnado, yari ijambo yambaye umubiri, y hacia eso es, kandi hacia donde Cristo dirige ivyo a su nivyo pueblo, a su Kristo iglesia, ariko atera ajanamwo ihanga ry'iwe, ishengero ryiwe, kugira ngo twese tube ijambo ryambaye umubiri, mu mubiri uhoraho uwo twebwe tugiye kuronka, kugira ngo tube ijambo mu mubiri w'umuntu, umubiri wa teofaniya uri mu mubiri w'umuntu, mu mwuzuro wose ugaragariye mu mubiri uhoraho uwo tugiye kuronka ku munsi w'iherezo. Kristo rero mu vyahishuriye hano ikigabane cya 3 umurongo wa 14 avuga ko we ari inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, ni inkomoko y'ivyo biremwa vyatanguriye kuri Kristo Adamu wa kabiri, kuko ubwoko bwa mbere, ubwoko bwa kera bwatanguriye kuri Adamu, bwaraguye butakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Ubu naho kugira ngo umuntu aronke uburenganzira ku bugingo budashira n'ubundi burenganzira bwose abusubizwe, igitabo gihesha uburenganzira gisubizwe, hakenerwa ko umuntu avuka ubwira kabiri, akavukira mu biremwa bishasha, akavukira mu ibi biremwa bishasha bikomoka kuri Kristo, atari kuri Adamu, ahubwo bikomoka kuri Adamu wa kabiri, ari we mukundi wacu Mwami Yesu Kristo. Uwo si uyundi, ni ijambo yihaye umubiri, aba hagati mu biremwa abantu nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Nimurabe ibintu byose jambo yakoze yambaye umubiri, muri wa mubiri upfa, wa mubiri udapfa kandi utabora, ari wo waremewe mu nda ya Mariya, uremwa n'Imana, uremwa na mpwemu yera, kandi waravyawe n'inkumi Mariya, ariko Imana niyo yawuremeye ngaho, yaremye akaremangingo k'ubuzima, ariko akaremangingo karagwiriye kaja ku kandi akaremangingo k'amaraso, haraheza habaho umubiri wa Yesu. Nicyo gituma amaraso yasesiwe ku musaraba i Karuvariyo yabaye amaraso y'Imana, yari amaraso y'Imana, kuko amaraso y'umuntu, amaraso y'ibiremwa abantu, abari baje biciye mu kuvuka, bavyawe n'umugabo n'umugore, biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, bagiriraniye imigenderanire. Ayo maraso ntacyo yari gukora, kuko yari amaraso ahumanijwe n'icyaha. Hari hakenewe amaraso atunganye, adahumanijwe n'icyaha. Ayo maraso rero tuyabona mu mwagazi w'intama w'Imana, umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Niyo maraso yasesiwe ku musaraba i Karuvariyo, ayo maraso y'Imana, kandi yaraducunguye, aradukiza ibyaha byacu, yaradukuye ku ibyaha byacu, atwoza ibyaha byacu akoresheje amaraso yiwe y'igiciro, kandi yaratugize abami n'abaherezi b'Imana yacu, kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tunaganzanye n'ibihe bidashira. Turabibwirwa mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo w'8 kugeza ku w'10. Turanabibwirwa no mu vyahishuriwe hano ikigabane cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, ko tuzoganzanya na Kristo turi nk'abami n'abahereza imyaka 1000. Hanyuma naho tukaganzanya gute? Hanyuma tuzobandanya tuganzanya nawe ibihe bidashira, kuko ubwami bwa Kristo n'ubwami buhoraho butazokwigera butituka, kandi
otro pueblo. butazohabwa irindi hanga, kuko ubwo ni ubwami bwa Kristo aganza ari kumwe n'ihanga ryiwe, ishengero ryiwe, abatoranijwe biwe, La sangre ari bo bogejwe mu maraso y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, bakaba baramesuye imvune zabo, impuzu zabo mu maraso ya Yesu Kristo, barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bogesheje impuzu zabo, bazoza ibyaha abana b'Imana bari baragize. Cristo tiene un Rero murabona ingene Kristo afise umugambi, integuro, iyo ariko arashitsa ku bw'inyungu y'umwe wese wo muri mwebwe no ku bw'inyungu yanje nanje, kugira ngo twese dushobore kugira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kandi la encarnación de la tube ukwambara umubiri kw'ijambo, jambo mu mwuzuro wose, yambaye umubiri mu mubiri uhoraho. el verbo, Rero jambo, la palabra, ijambo, el verbo nuestro cuerpo. jambo, umubiri wacu wa teofaniya Está en nuestro cuerpo mortal. urigaragariza mu mubiri wacu upfa, El verbo, ni ukugaragara kwa jambo agaragariye mu mubiri w'umuntu. Igihe twakira Kristo nk'umukiza wacu, su Espíritu Santo. tukakira mpwemu wiwe yera, Pero el verbo estar encarnado ariko jambo azokwambara umubiri mu mwuzuro wose, mu mubiri uhoraho está prometido por Dios. wasezeranywe n'Imana ko bawuronka ku munsi w'iherezo abatoranijwe b'Imana bose, En la sangre abogejwe mu maraso y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, del Espíritu. bakaba buzuye mpwemu wa Kristo. Y ahora, vean ustedes cómo Rero murabona esto va moviéndose de edad en ingene edad, ivyo bigenda biraba, uva mu gihe uja mu kindi, uva mu ntambwe uja mu yindi. Murabona n'ingene abatoranijwe b'Imana bizeye Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bakaronka mpwemu wiwe yera, nuevas criaturas. nabo baca baba ibiremwa bishasha, baba ibiremwa bishasha biremwe n'Imana, De su palabra biciye y mu de su ijambo ryayo no mu mpwemu yayo. Y así es como pertenecemos Uko rero niko tuba a esta nueva creación. abo mu ivyo biremwa bishasha, Jesucristo ari byo Yesu Kristo abereye inkomoko, uwa mbere muri vyo. pasando de etapa en etapa. Kandi tugenda turava mu ntambwe tuja mu yindi, turiko turava mu ntambwe tuja mu yindi, nk'uko Kristo imbere y'uko aronka umubiri wiwe ufadika ngaha ku isi, nawe yari asanzwe aba mu mubiri we wa teofaniya, kuko imbere y'uko aza ku isi akaza afise ubugingo budashira, umuntu ategerezwa guca mu buringanire bwa gatandatu ariho muri paradizo, akaronka umubiri wa teofaniya mu ubwo buringanire. Cristo obtuvo. Ivyo Kristo yarabironse hariya. Vean ustedes, Dios tuvo Rero murabona Imana yararonse umubiri wa, yaragize umubiri wayo wa teofaniya, de él, ari wo wavuye muri yo biciye mwirema. se creó un cuerpo Hanyuma naho yariremeye umubiri ufadika ngaha ku isi en el vientre de María. mu nda ya Mariya. Y ahora vean, todo hijo de Dios. Rero murabona umwana w'Imana wese kugira ngo abeho ibihe bidashira afise umubiri uhoraho, ategerezwa guca mu buringanire bwa gatandatu imbere y'uko aronka umubiri wiwe uhoraho wo ngaha ku isi. Kandi ibyo nivyo vyagiye biza biraba uva mu gihe uja mu kindi. Kristo yagumye ariko ararema umubiri mushasha, aduha uwo mubiri uhoraho wo mu buringanire bwa gatandatu, La teofanía. ariyo teofaniya, Cuerpo que se le llama umubiri witwa kandi marayika w'uhoraho asagaza impande zose z'abamwubaha akabarokora. cuerpo teofánico. Uyo ni wo mubiri wa teofaniya turonka iyo twakiriye Kristo nk'umukiza wacu, Espíritu Santo. tukaronka mpwemu wiwe yera. Y luego, para el día posterior, Hanyuma naho ku munsi w'iherezo veremos el cuerpo eterno tuzoronka umubiri uhoraho nk'uko Kristo yabisezeranye, de los escogidos, igihe uwa nyuma mu batoranijwe recibido a Cristo. azoba yakiriye Kristo nk'umukiza wiwe, akaba yamaze kwinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, yakiriye mpwemu wiwe yera, A ese cuerpo akaba yinjiye muri uyu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho hinjirira abatoranijwe ba nyuma b'Imana. Kugeza abo batoranijwe bo mu bihe byarenganye baramaze kuba mu gihe cyabo, kandi barinjiye mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. y solamente falta Hasigaye rero gusa entrar en toda su plenitud. ukwinjira mu mwuzuro wose kw'abatoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Cuando se complete ese Kandi nihuzura icyo gitigiri cy'abatoranijwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, entrado hasta el último hazoba hinjiye kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe b'Imana yinjiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Aho rero hazoca habizuka ry'abapfiriye muri Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Twese rero cuerpos eternos. tuzoba turiko turaba mu mibiri ihoraho, Ahí kandi
el misterio de la aho encarnación hazoba hari ibanga ryo kwambara umubiri kw'ijambo. una realidad Iryo banga rihindutse ukuri cada uno de nosotros muri en esta umumunsi wo muri puerta. twebwe turi muri iyo mibiri ihoraho. Y ahora, para el día postrero, Rero ku munsi w'iherezo para la iglesia de los Señor ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo hariho isezerano el verbo ry'uko jambo que es Cristo, el ángel del ari we pacto, Kristo marayika w'isezerano, que es Jesucristo en su ari we cuerpo Yesu santo, Kristo ari mu mubiri we wa Teofaniya. Hariho isezerano ry'uko jambo azogaruka ari ku ifarasi yera nk'urubura, conforme a Apocalipsis nk'uko biri mu capítulo byashyuriwe Yohana ikigabane cy'icumi Y n'icyenda. vamos a leer Reka aquí, tuhasome ngaha en Apocalipsis capítulo mu byashyuriwe 19, Yohana ikigabane cy'icumi n'icyenda. porque su venida es Kuko ukuza kwiwe un propósito divino. birimwo intumbero y'Imana, ni kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe, Para darle a sus escogidos kandi kugira ngo abatoranijwe biwe abaha ukwizera ko bashoboza kuzamurwa. Ariko kwizera uguhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Byashiriye Yohana 19 umurongo wa 11 mu kabandanya haravuga hati, mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afite izina ryanditswe ntawe urizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi el verbo. yitwa jambo w'Imana. Aquí tenemos Aha nuevamente la turahafise venida del bundi verbo de bushasha, Dios, ukuza la kwa venida jambo del ángel, w'Imana, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho el día postrero. ku munsi w'iherezo. Y los ejércitos celestiales vestidos Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icyuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami, uganza abaganza. N'ukuza kwa jambo, n'ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje ku ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Kandi integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu butumwa bw'ibimatanijwe ndwi ku rupapuro rw'amajana 277 yavuze ko mpwemu yera ari ugendera ku ifarasi yera mu byashyuriwe Yohana 19. Kandi mu byashyuriwe Yohana ikigabane c'19 haratubwira ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa jambo. None bizogenda gute ukuza kwa jambo ku munsi w'iherezo mu gushyitswa ko kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byashyuwe ajya avuye mu ijuru? Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanijwe yaravuze ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nuko rero nukurondera uwo muntu, uwo muri we aho ijambo Kristo muri mpwemu yera aho azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, ariko arakora igikorwa ciwe gihwanye n'umunsi w'iherezo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kuko we mu kugaragara kwiwe ku munsi w'iherezo azazanye izina ryanditswe, kandi iryo zina ni umwami w'abami n'uganza abaganza. Kandi waba ari ijambo w'Imana, ni waba afise izina atanumwe arizi, ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aza afise izina ryiwe, kandi izina ryiwe ni izina rihoraho ry'Imana. Ni izina Yesu Kristo yaronse igihe yaduga mu ijuru yanesheje. Iryo ni ryo Kristo avuga ko mu byashyuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 atunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazohasohoka ukundi, ntazokongera gusohoka hanze. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje. Mbega izina ry'Imana ni irihe? Ni izina rihoraho ry'Imana, izina ryayo rihoraho ni izina ry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje.
¿Cuál es el nombre de la nueva Jerusalén? mbega izina ry'umugwa Yerusalemu musha ni irihe? Ni izina rihoraho ry'Imana, Y mi nombre nuevo. kandi nzomwandika ko ni izina ryanje risha. Mbega izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo ni irihe? Ni izina rihoraho ry'Imana. Ese es el nombre Iryo que el ángel del pacto ni izina iryo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho para ser revelado en el afise día kugira ngo postrero, rihishurirwe ku munsi w'iherezo mu kuza kwiwe mu mubiri w'umuntu, manifestándose como rey de ariko arigaragaza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza reclamo. mu gikorwa cyo kwisubiza Y ivyiwe. ahora vean que esto es, Rero murabona ko ibyo ari ibyo ku munsi w'iherezo. viene el jinete del caballo blanco. Niho haza ugendera ku ifarasi yera yo mu vyashuriwe Yohana. Integuza yaravuze ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Imanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Esto es Apocalipsis capítulo Ibyo 19. ni ivyashuriwe Yohana ikigabane c'icumi n'icenda. Uko no kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu vyashuriwe Yohana ikigabane c'icumi n'icenda. Ven ustedes este misterio. Rero murabona iri banga ariryo ku munsi w'iherezo rizoba rihishuwe. Azoba yihishije kandi yihishuriye ishengero ryiwe biciye mu mumarayika umumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Es lo que estará revelando. Mbega niki Kristo azoba ariko arahishura biciye mu mumarayika wiwe? La venida Azoba ariko arahishura ukuza kwa mwemu yera, del caballo blanco. ukuza kugendera ku ifarasi yera mu vyashuriwe Yohana 19 mu mubiri w'umuntu mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Manifestado por medio de su ángel Aho azoba agaragaye biciye mu mumarayika wiwe, ariko araduhishurira aya mabanga yose ahwanye n'umunsi w'iherezo. Gutyo rero ariko araduhishurira ukwambara umubiri kw'ijambo ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hemos visto el misterio de la encarnación. Turabonye ibanga ry'ijambo ryambaye umubiri. Para el pueblo. Ven ustedes Kwihanga como pueblo. vyarabaye nko Para kwihanga, el pueblo hebreo, el Israel terrenal. kwihanga ry'abaheburayo kuri Isirayeli yo ku isi. Kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo naho De Cristo. nukuza kwa Kristo, La venida del ángel del pacto. nukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, La venida de Dios con no kuza kw'Imana n'umubiri wayo wa teofaniya igaragariye mu mubiri w'umuntu, mu kuza kwayo kwa mbere hanyuma no mu kuza kwayo kwa kabiri. misterio de la encarnación. Iryo ni ibanga ryo kwambara umubiri kw'ijambo, ukwambara umubiri kwa jambo, Como a individuo no kuri buri muntu wese nk'umuntu ku giti ciwe ku munsi w'iherezo. teofánico, Umubiri we wa teofaniya el cuerpo ari wo mubiri de la palabra, w'ijambo, el cuerpo que ha venido umubiri del cuerpo teofánico wavuye mu mubiri wa teofaniya wa Kristo. se encarnará en toda su Uyo plenitud. mubiri uzokwambara umubiri mu mwuzuro wose, mu mubiri uhoraho uwo tugiye kuronka twebwe twese. Y cuando eso ocurra, Kandi ibyo nivyaba muri umwe wese wo muri mwebwe, el verbo encarnado en jambo toda su azoba yambaye umubiri mu mwuzuro wose muri umwe wese wo muri mwebwe, mu mubiri uhoraho uwo mugiye kuronka. y cuando eso ocurra en el Ivyo rero nivyabera no mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, el verbo, la palabra encarnada en bizoba ari ijambo ryambaye umubiri mu mwuzuro wose, ukwambara umubiri kw'ijambo mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo no muri we naho nyene. nosotros estará. Kuko muri twebwe twese hazaba hari umubiri wacu wa teofaniya wambaye umubiri mu mwuzuro wose. Y ahí es donde nuestra alma Aho rero niho ubugingo bwacu buzonezerwa, bwigina ubugingo budashira, ibihe bidashira. disfrutando del glorioso reino Tuzokwigira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, tuzonezerezwa n'ubwo bwami buhoraho, la eternidad. ibihe bidashira, Como reyes y sacerdotes, aho tuzoba turi abami n'abaherezi turiko tuganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye ibihe bidashira. así es que vean ustedes el misterio Rero murabona ibanga ryo kwambara umubiri kw'ijambo, en donde con la palabra viniendo en aho carne ijambo rije riri mu mubiri w'umuntu, mortal corruptible mu mubiri upfa ubora umara igihe gito, en la manifestación del Espíritu de mu Cristo kugaragara kwa mwemu wa Kristo ugendera ku ifarasi yera, su ángel va en esta aje mu mumarayika wiwe, realizará su programa azokora umugambi integuro yiwe ihwanye no kwisubiza ivyiwe, kandi nuestros cuerpos eternos azozana imibiri yacu ihoraho ibeho que vivimos separados de los muertos kuri en twebwe Cristo, abakiriho turi bazima y no ku bapfiriye muri Kristo. Gutyo rero twebwe tuzohindurwa, abapfiriye muri Kristo nabo cuerpos eternos bazukire mu mibiri ihoraho, y estará viviendo en nosotros
la palabra del rero muri twebwe hazoba hariko haba ijambo umubiri wacu wa teofaniya nuestro cuerpo eterno. uri mu mibiri yacu ihoraho mu mwuzuro wose. Y así será que uko rero estaremos como templo de niko Dios tuzoba tubaye ingoro y'Imana kugira ngo Imana iyibemwo muri mpwemu yera mu mwuzuro wayo en la wose. actualidad, muri uyu mwanya en la porción ni mu buryo correspondiente bw'umugabane cyangwa a bw'urugero lo que corresponde al rujanye cuerpo n'ibihwanye físico n'umubiri del ufatika uwo twebwe tubayemo. Pero cuando tengamos el nuevo ariko cuerpo nitwaronka umubiri mushasha en toda su plenitud. bizoba ari mu mwuzuro wose, Porque todo lo que tendremos kuko ivyo tuzoronka ivyo tuzoba dufise ha vyose provenido de Dios. biba vyavuye ku Mana. ubugingo bwacu Es parte de Dios. n'igice c'Imana, umubiri wacu wa teofaniya n'igice c'umubiri wa teofaniya Y w'Imana. nuestro cuerpo físico umubiri es wacu el nawo cuerpo ufadika uhoraho tugiye kuronka nawo nyene cuerpo n'igice c'umubiri ufadika kandi uhoraho w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. y así es como uko rero seremos niko tuzoba akara ko mu mara yiwe, de su cuerpo umubiri wo mu mubiri wiwe ufadika uhoraho ufadika uhawe y ubwiza, el espíritu de su espíritu. kandi tuba impwemu yo mu mpwemu yiwe, no kuvuga Teofanía teofaniya yo muri teofaniya yiwe, y alma kandi tube ubugingo, de su alma. tuzoba turi ubugingo bw'ubugingo bwiwe, ubugingo bwiwe. Y eso es la unión de Cristo. uko rero no kunga ubumwe kwa Kristo n'ishengero Y la ryiwe, unión de Cristo kandi en cada no uno kunga ubumwe kwa como Kristo yunze ubumwe n'umwe wese nk'umuntu ku giti ciwe, el misterio de la mu encarnación ibanga de la palabra. ry'ijambo ryambaye Y umubiri. cuando estemos con ese cuerpo, kandi twamara kuronka uwo mubiri uhoraho, no habrá nada que nuestro nta kintu na sujeto. kimwe kitazoba kituyoboka. Ahora todo está sujeto. ubu byose birayoboka bigenzurwa n'umubiri wacu wa teofaniya, ariko umubiri wacu ufadika turashobora kubona ko byose utabigenzura, bitawuyoboka. kandi kugira ngo dukoreshe uwo mugisha ukomeye cyane Kristo yaduhaye mu mubiri wacu wa teofaniya, dutegerezwa gukoresha ukwizera kugira ngo dukoreshe ubwo bubasha. ubwo bubasha buzoshobora gukoreshwa gusa bishingiye ku kwizera kuzogaragarira muri buri muntu. ni ukuvuga ko kubw'ukwizera uko niko ububasha bw'Imana buheza bugakora. rero turashobora kubona ko muri iki gihe cyacu hari imigisha ikomeye yasezeranywe kugira ngo bahamagagwe begeranywe abatoranijwe b'Imana bose dushingiye ku mugambi w'Imana, aho nk'uko muri buri gihe habayeho ikibanza cyari kirimo abatoranijwe, kirimo n'intumwa, kirimo n'ubutumwa, kandi buri gihe cyarashyikirijwe mu kibanza kanaka muri Aziya nto y'igihe cya mbere, igihe cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu n'icya gatandatu mu Burayi, mu bibanza bitandukanye byo mu Burayi hari intumwa zitandukanye. igihe cy'indwi nacyo muri Amerika ya ruguru, aho Imana yarungitse Revera William Branham imurungikanye ubutumwa bw'Imana bwo mu icyo gihe, kandi igihe cy'indwi cyarashyikirijwe muri Amerika ya ruguru, aho Imana yari ifise abatoranijwe bayo, kandi uwo mugambi uvuye ngaho warakwiye mu bindi bihugu ahari hari abatoranijwe nabo nyene bahamagawe. ariko umugwi munini w'abatoranijwe wari uri muri Amerika ya ruguru wo mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. kandi ikintu mwomenya ngirakamaro cyane ni uko mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga icyo gihe cyarabereyemo kugaragara ngirakamaro cyane. icyo gihe cy'indwi cy'igihe cy'abapenekoti cyugurukiye mu ibarabara Azusa muri California mu 1996, kandi byahuriranye no gushikirizwa ahari umupasitori w'urukoba rwirabura mu ikoraniro ry'iwe. niho hatanguriye igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. nicyo gituma kandi
imana que su mensajero yashatse ko intumwa yayo yo mu gihe cy'indwi tuviera su ministerio, ko ikora ubukozi bwayo, comenzando ese ministerio en ubwo bukozi buhereye forma amplia, bugatangura mu buryo bwagutse, aquellas congregaciones bihereye mu makoraniro de color. yarimwo abantu b'urukoba rwirabura. Y Abo baramuhaye ikaze, fuerzas para predicar, gutyo baramwugururira imiryango kugira ngo yigishirize mu mashengero mu makoraniro yabo yose. Rero turashobora kubona ingene umugambi w'Imana wo mu ntambuko y'indwi canke igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga ingene wagenze. han concluido las 7 etapas. Rero ubu naho hamaze gusozerwa intambuko ndwi canke ibindwi by'ishengero ry'abanyamahanga, Cristo se ha movido a la América Latina. Kristo yimukiye muri Amerika Latine na Karayibe, arico kibanza gishyikirizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, Está llamando y juntando kandi ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe kuri uyu munsi w'iherezo, el mensaje de la gran voz akoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzambu, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, para pronto kugira ngo vuba azure abapfiriye muri Kristo, y nosotros ser transformados natwe duhindugwe hasta el último nihashika kugeza ku wanyuma mu batoranijwe b'Imana bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, gutyo hakuzura igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Ahora estamos viviendo el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Rero ubu turiko turaba mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose, hehe, muri Amerika Latine na Karayibe. Iki ni igihe cy'umugisha w'Imana kuri Amerika Latine na Karayibe. Iki ni igihe Se recorren aho haba uguca muri za ntambuko zose, lo que fue ni reflejado ukuvuga en aquellas etapas, ibyashushanyirijwe muri ziriya ntambuko se cumple en una forma birashyitswa mu buryo bwuzuye, mu mwuzuro, mu buryo bwagutse, levantando la piedra angular. bigashyikirizwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, El cumplimiento de cada kuko ugushyitswa kwa buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga por medio byabaye reflejarse biciye lo que Dios tendría mu kwishushanya kw'ivy'Imana yari kuzoba ifise byo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami. usted quiere ver lo que viene Mwebwe murashaka kubona ibigiye kuza, nimurabe ibyabaye, porque lo que es kuko ibihari byaramaze kubaho muri kahise, ibigiye kuba navyo en el presente birahari ubu muri kubu, y Dios restaura kandi Imana lo que pasó. igarukana ivyamaze kuba. 7 voces, Kandi nk'uko habaye amajwi indwi, 7 truenos y 7 imituragaro ndwi n'inzamba ndwi mu ntambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, ariryo ryabaye ijwi rya Kristo ryumvikanye biciye muri buri mumarayika n'umwe. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka hari imituragaro ndwi, ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika n'umwe wiwe mu buryo bukurikirana. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami ririko riraduha uguhishurirwa, revelación de la segunda venida de uguhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, revelación escondida de los uguhishurirwa seres humanos kwanyegejwe ibiremwa abantu, y que está prometida para ser dada kandi a conocer kwarasezeranywe ko kumenyekanishirizwa kuri uyu munsi w'iherezo. el mensaje del evangelio. Rero ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, Ven ustedes, surge con la segunda venida de murabona Cristo, buzanana no kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. y el mensaje del evangelio Kandi del reino ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca hirya no hino yo kuza kwa kabiri kwa Kristo de la tribu aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. y así como el mensaje del Kandi evangelio de la nk'uko ubutumwa gracia bwiza y del bw'ubuntu vigor de la nabwo primera buca venida de Cristo, hirya no hino yo kuza kwa mbere kwa y esto Kristo, incluye, vean ustedes, aho kandi rero hajamwo todo lo que fue cumplido habamwo ibintu byose byashyikirijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo, uhereye igihe umumarayika mukuru Gaburiyeli yavugisha inkumi Mariya la muerte de Cristo, kugeza ku rupfu rwa Kristo apfiriye ku musaraba i Karuvariyo akaduga no mu ijuru al trono de Dios, ku ntebe y'Imana aho yicaye a la diestra de Dios, iburyo bw'Imana, para hacer intercesión kugira ngo avugire umwe wese wo muri mwebwe amvugire na jewe nanje, kugeza hinjiye uwanyuma mu batoranijwe b'Imana. en las ciudades pasadas. Kugeza ubu mu bihe byarenganye baramaze kwinjira abatoranijwe bo mu bihe byarenganye, ubu naho A los escogidos haramukiwe abatoranijwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka entrar. ko Y binjira. ahora, ¿quiénes son los que entrarían? None ni bande abari kwinjira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka kuri uyu munsi w'iherezo? Barihe? Turi ngaha, turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, A la edad de la turiko turinjira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami,
nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Turiko turumviriza ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buduhishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, n'ibanga ryo kuza kugendera ku ifarasi yari mu byashyiriwe Yohana 19, ari ryo jambo riza ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo ryambaye umubiri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Ijambo rije mu mubiri w'umuntu mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo. Rije nk'ugendera ku ifarasi yari mu byashyiriwe Yohana 19, n'ukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera. Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, jambo aje mu mubiri w'umuntu agaragariye mu mumarayika n'umwe wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Iryo niryo banga ryo kwambara umubiri kw'ijambo ku munsi w'iherezo, hashingiwe ku buvugishwa bwa Bibiliya buhwanye n'umunsi w'iherezo. Ubuvugishwa buvuga ku kuza k'umwami aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kandi aje nk'izuba ry'ubugororotsi ririko rirakayangana. Ku mpuzu ziwe no ku kibero handitswe iri zina ngo umwami w'abami ubuganza baganza. Rero turiko turabona iri banga ryo kwambara umubiri kw'ijambo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turashobora kuvuga yuko dushimira Kristo kubwo kuba tubaye muri Amerika Latine na Karayibe, aricyo kibanza aho aya masezerano yari gushikirizwa ku munsi w'iherezo. Kandi niho twari kuba turiko turabona ibanga ry'ijambo ryambaye umubiri. Ivyo si kindi ariko n'ukuza kwa jambo, ukuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera mu mubiri w'umuntu mu mumarayika n'umwe wiwe kuri uyu munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, ku ishengero ryiwe kandi mu ishengero ryiwe ry'abanyamahanga canke mu banyamahanga, kugira ngo azane imigisha yasezeraniwe umunsi w'iherezo isezeranirwa ishengero ryiwe, kandi abapfiriye muri Kristo bazuke hamaze guhamagarwa hakegeranywa abatoranijwe b'Imana kugeza ku wanyuma mu barabo batoranijwe b'Imana. Hanyuma Kristo azova mu kibanza cyo kuvugira abantu, afise igitabo gihesha uburenganzira, aheze yisubiza abo bose baje baba bagize umubiri we w'ibanga w'abizera, kandi azoheza abasubize mu bugingo budashira, aduhaye umubiri uhoraho, baba twebwe abari kiriko barabaho ndetse n'abagiye muri kahise. Twarashyitse mu gihe cya nyuma, mu gihe aho twari kuba turiko turabona Yesu Kristo marayika w'isezerano aje muri mpwemu yera, agaragaye yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika n'umwe wiwe, yihishurira ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Iryo ni ryo banga ryo kwambara umubiri kw'ijambo mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Hanyuma naho twese tuzohindurwa, kandi muri twebwe twese hazoba umubiri wacu wa teofaniya uri ugaragariye mu mubiri w'umuntu, ariko umubiri uhawe ubwiza, umubiri wo mu ijuru. Gutyo rero tuzoba dufise umwuzuro wa Kristo, tuzoba dufise ukugaragara kose kwasezeranywe ko kuba kugira ngo turonke uwo mwuzuro. Kandi twese tuzoba iki? Tuzoba ukwambara umubiri kw'ijambo. Twese tuzoba jambo, umubiri wa teofaniya wambaye umubiri kuri uyu munsi w'iherezo. Icyo nicyo gituma tuzoba turabame n'abaherezi mu nganzi y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma niyo twaronka umubiri uhoraho, hazoshitswa isezerano ry'Imana iryo tubona muri Daniyeli ikigabane c'indwi umurongo wa 18, ahavuga hati
ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami buzobegukira buhora ari ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. los escogidos de Dios, Abera bisumba byose aribo batoranijwe b'Imana, bagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, no kuvuga abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa, aribo baje baba abagize uyu mubiri w'ibanga w'abizera, mostrado en este diagrama, ari umubiri w'ibanga werekanirwa muri iki gicapu cyakozwe na Reverend William Marion Branham kugira ngo yigishe ubutumwa bwitwa igihagararo cy'umuntu atunganye. Yaragikoresheje no mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. sus mensajes. Iki gicapu yaragikoresheje no mu bundi butumwa butandukanye. Vean ustedes quiénes son los que recibirán el reino. Rero murabona bari bo abazokwakira, bazohabwa ubwami, Lo recibirán y lo poseerán kandi hasta el siglo, bazobwakira bubu bwabo eternamente y para ibihe siempre. O sea que no habrá imyaka n'imyaka, buzoba ubwabo ibihe bidashira. Ni ukuvuga ubwo bwami ntibuzobamwo impinduka, a otras personas, ubwo sino bwami ntibuzohabwa que uyundi muntu, permanecerá ahubwo buzohora ari ubwa Kristo n'ishengero ryiwe la eternidad. ibihe bidashira. Hemos visto quiénes son los escogidos. Turabonye abatoranijwe b'Imana bari bo, turabonye Los primogénitos de Dios, abana que b'imfura tienen el reino b'Imana para bari bo banditswe mu recibir ijuru, este reino eterno. abazohabwa bazoronka ubwo bwami buhoraho n'abagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, En los cuales estará también la palabra muri abo nabo nyene bazobamwo ijambo ryambaye umubiri mu mwuzuro wose. cuando todos recibamos Twese nitwamara kuronka umubiri mushasha wowe para nosotros. yadusezeraniye, Porque estará siempre umubiri con la uzokwama buri gihe uboneka ufise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. nunca se enfermará. Ntuzokwigera urwara, ntuzokwigera usaza uwo mubiri, kandi ntuzokwigera upfa, Sufrirá. kandi uwo mubiri ntuzokwigera ubabara. Ese es el cuerpo en donde estaremos muy pronto. Uwo ni wo mubiri tugiye kuzoba turimwo vuba cyane, Día posterior. ku munsi w'iherezo, kuri uyu munsi w'iherezo, umunsi w'iherezo uwo twebwe turiko turabako. El misterio de Ibanga nación de la palabra. ryo kwambara umubiri kw'ijambo. Ha sido para mí un privilegio Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, dándoles testimonio ndiko ndabashingira intahe del misterio y'ibanga ry'ijambo de la palabra. ryambaye umubiri. Que las bendiciones de Ese Jesucristo, imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wose wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje nyene, hasta el último kandi de los vuba escogidos, uwanyuma mu batoranijwe yumve ijwi rya Kristo, ahamagagwe yegeranywe, huzure igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, gutyo huzure igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, nosotros transformados duheze duhindugwe, abapfiriye muri Kristo nabo bazuke, tengamos el cuerpo eterno. gutyo turonke umubiri uhoraho uwo Kristo yadusezeraniye twebwe abakiriho turi bazima, n'abagiye nabo barizeye Kristo, bararonse umushuzo wa mwemu. Y todos estemos en el cuerpo Twese tube turi mu mubiri uhoraho wowe yadusezeraniye. estrenemos aquí por unos 30, 40 Tuwipime ngaho iminsi iri hagati ya 30 na 40, hanyuma tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, a la casa, mu rugo, la casa de imuhira kwa data wo mu ijuru, pues él dijo, kuko we yaravuze Padre, muchas moradas hay. ati muhira kwa data hari amazu menshi, Y si me fuera yo a preparar un lugar, ngiye kubategurira hanyu, otra vez, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanje, para que donde yo estoy, ngo aho ndi namwe vosotros abe ariho también estéis. muba. Os tomaré a mí mismo porque somos Aravuga ati de Cristo. nzobajyana iwanje kuko turi igice cya Kristo, Cuando tengamos el nuevo cuerpo, kandi nitwaronka umubiri mushasha, el nuevo cuerpo es parte del umubiri cuerpo de mushasha Cristo. n'igice cy'umubiri wa Kristo. Impwemu ya teofaniya nayo n'igice cy'impwemu ya teofaniya ya Kristo, ubugingo bwacu nabwo nyene Del alma de n'igice Cristo, cy'ubugingo es bwa parte Kristo, de Dios. n'igice Y cy'Imana. así vayamos con Cristo Gutyo rero tuzojyana na Kristo mu a kuzamurwa la cena de las bodas del Cordero. mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Allí, Aho rero duheze turonke ingero impera gran fiesta de bodas. muri uwo munsi mukuru ukomeye w'ubukwe, mu munsi mukuru w'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
Y luego regresemos hanyuma después de la gran tribulación tuzogaruka inyuma y'akababaro gakomeye, tuzogaruka ku isi al glorioso reino mu milenario nganji de y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo, kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tuganzanye nawe ibihe bidashira. y que Dios tenga misericordia Kandi se Imana yogirira impuhwe Amerika Latine na Karayibe, permita su entrada ibemerere al glorioso kwinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, en el nombre eterno mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen y amén. kandi amen. Muchas gracias por vuestra Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha televidentes n'abariko badukurikiranira ku mbonesha kure, bariko barabona bumviriza iki gikorane de televisión. biciye ku mbonesha kure. Que Dios les bendiga también. Imana ibahezagire namwebwe namwe. Ya en la tarde Ku muhingamo nza kuba ndi kumwe namwe bundi bushasha ngaha para la próxima actividad mu gikorane y la gikurikira próxima conferencia n'inyigisho zikurikira titulada arizo ziswe ngo El misterio de la palabra de ibanga ry'ijambo ry'umugisha be n'igihano. el misterio de la palabra de Ibanga bendición. ry'ijambo ry'umugisha n'igihano. Este tema lo vamos a ver a la Icyo kigwa turaza kukibona 1:30 de la tarde. nk'isaha indwi cyangwa indwi n'igice z'umuhingamo. Nza kuba ndi kumwe namwe ngaha kugira ngo dusangire icyo kigwa ngirakamaro cyane, De la palabra ibanga de bendición ry'ijambo ry'umugisha n'igihano. Que Dios les bendiga, que Dios les Imana guarde, ibahezagire kandi Imana ibarinde y bazigame, nos ayuda a todos kandi Imana idufashe twese en este día postrero. kuri uyu munsi w'iherezo. Dejo con nosotros nuevamente Reka dusigarane bundi bushasha na Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere mw'uyu mwanya, nuestra parte, asozere iki gice cyacu ashimira Kristo la encarnación. kubwo ukwambara umubiri kw'ijambo. Que Dios les bendiga. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame mwese. Nosotros nuevamente Hamwe natwe bundi bushasha Miguel Bermudez Marine.